Yesi ikaze rirasanzwe tubaramutse tubana mwiriwe bivanye naho muherereye twizere ko meze neza twizere ko muguwe neza aho muherereye twizere ko weekend yagenze neza yesi bavyumvikana ko turi ku munsi wa mbere genekezo ga 14 ukwezi no kwa 11 umwaka ni 2022 bavyumvikana ko tuba twibereye mu makuru y'inkino aho mu gikwa mwashikizwa na Joe Elvis nko bisanzwe ku minsi ya mbere ndetse no ku munsi wa gatanu nkuko musanzwe mubimenyereye aho tuzage guhera muri CRDB Basketball Tournament Cup nkuko twagiye tubibabwira aho bona ko yaje kuba irangira ku munsi wejo ndetse tuze kuva ngaho tubabwire muri Limited Women's League canke cicaro ca mbere mu mpira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme ndetse tuze kubabwira no mu cicaro ca kabiri mu mpira w'amaguru muri Ligue Nationale canke ikicaro cha kabiri tubaza kuba tubigaruka ko tubabwire uko inkino zimwe zagiye ziragenda ubona ko hari izindi nkino zitarakinwa zitekanije kuri uno wa mbere nuko turaza kubabwira muri Primus League higano ry'abakozi bavyumvikana tubabwire uko inkino zimwe zagiye ziragenda muri weekend kuva ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi wejo ku munsi w'Imana bavyumvikana ubona yuko byari bimeze neza ryari higanwa ritabonetse mu bitsindo byinshi cyane ubona ko inyuma yaho baje kuba abagaruka mu kibuga inyuma yaho mu karuhuko dasanzwe bari bamaze imisi barimwo turaza kuba tubabwira uko inkino zagiye ziragenda nuko turaza guca iburaya tubabwire amwe mu makuru na cyane mu nkino zimwe zabaye guhera ku munsi wa gatandatu tubabwire ndetse n'inkino zabaye ku munsi wejo aho bona ko inyuma imbere yuko baja mu gikombe c'isi hari inkino zagiye ziba ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana turaza kuba tubigaruka ko tubabwire inkino zimwe zabaye muri ya mahiganwa atanu musanzwe mukunda ubona yuko zabaye inkino za nyuma imbere yuko gikombe c'isi kiba gitangura ubona ko giye kuba gitangura itariki 20 biba vyumvikana nuko tubaye ikaze cyane kuri Gitega Entertainment TV nkuko musanzwe mumenyereye makuru yacu y'inkino yo kuri uno wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu ubona ko ariho tubahashikiriza amakuru y'ikirundi mu makuru y'inkino biba vyumvikana nuko CRDB Basketball Tournament Cup nkuko twagiye tubabwira amakuru yacu yaheze twarababwiye yuko kuri uyu wa Mungu ari ihiganwa riza kuba rirangira ubona ko ku munsi wa gatanu ndetse no ku munsi wa gatandatu ariho haje kuba haba za demi finale ubona ko byari bimeze neza mu gisagara ca Bujumbura kuri Departement de Sport hasanzwe habera izo nkino Regaze na Young Sisters bari batanye mu mitwe ku munsi wa gatanu umuntu mbere kurondera umugwi uzokina urukino rwa nyuma finale Regaze za kuba itsinda uno mugwi wa Young Sisters amanota 55 kuri 51 aho ni ku ruhande rw'abigeme Regaze iza kuba irose uruhusha rwo gukina urukino rwa nyuma nuko ku ruhande rw'abagabo Urunani Basketball Club kwari ko ratsinda no mugwi wa Rezipo amanota 87 kuri 63 aho ni ku ruhande rw'abagabo biba vyumvikana nuko twabwira ko Urunani rwari rwamaze kuba ruronka itike yo gukina urukino rwa nyuma mu ntumbero kurindira ibiza kuva hagati y'umugwi wa Dinamo ndetse na Jimkana urukino rwabaye ku munsi wa gatandatu reka duhere kuri Message Ngozi yari kiratana mu mitwe n'umugwi wa Gladiators ku munsi wa gatandatu mu kurondera umugwi uhamvye n'umugwi wa Regaze mu gukina urukino rwa nyuma ubona ko Gladiators yariko iratsinda n'umugwi wa Message Ngozi amanota 50 kuri 49 bumva ko rukino rubereye ijisho urukino rwari mu buhinga budasanzwe biba bibonekana yuko difference inota rimwe ataba ari urukino uruba rworoshe nuko Gladiators ibihambije no mu Regaze mu rukino rwa nyuma nuko nayo ku ruhande rw'abagabo Dinamo iza kuba itsinda no mu Jimukana amanota 92 kuri 83 murumva ko bitari byoroshe ku ruhande rw'abagabo mu rukino rutari rusanzwe kabisa kuri Dinamo ubona ko baje kwa batsinda no mu Jimukana nuko Dinamo ihambije no mu Urunani Basketball Club mu rukino rwa nyuma ubona ko zabaye ku munsi wejo ku munsi w'Imana nuko kuri w'Imana rero haza kuba haba inkino za nyuma za kino gikombe ca CRDB yatunganije iri kumwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ariyo FEBABU biba vyumvikana nuko Regaze iza kuba itakana kino gikombe itsinze no mugwi wa Gladiators amanota 58 kuri 37 nuko Regaze iba equipe couronne canke equipe itwaye igikombe ca kino ryatunganijwe na rino shira hamwe ryo kubika no kubikura ariyo
CRDB Bank nuko ino gazeza kuba itahukana ikindi gikombe ndetse baza kuba baronka ubushimwe baza kuba baronka igikombe ndetse na envelope canke ibahasha y'imiliyoni 5 biba byumvikana ndetse Gladiators nayo za kuba itahukana ibahasha y'imiliyoni 3 nuko vyarangiye ku ruhande rw'abigeme Regazere itahukana kino gikombe ca CRDB yatunganije iri kumwe na rino shira mu ry'umupira w'amaboko basketball nuko match itari yoroshe kabisa mu gisagara ca Bujumbura Urunani na Dinamo ano n'ama equipe kabisa asanzwe akebana muri kino gikombe ndetse no mu mihiganwa muri championnat national canke VBL biba byumvikana ko n'imigwi isanzwe ikebana cyane kuva kera cyane ubona ko ari urukino rubahuza abibale atari ibintu byoroshe kabisa nuko Urunani ariko bikaba byaje kuba birangira Urunani isezereye muri no higanwa isezereye no mu gwa Dinamo mu kutsinda amanota 68 kuri 40 birabonekana yuko difference atari ntoyi kabisa amanota 28 byumvikana yuko Urunani gwaje kuba kabisa rusumbya uno mu gwa Dinamo maze Urunani zo kwagwitakana kino gikombe cha CRDB yatunganije iri kumwe na Febabu yavyumvikana ko Urunani gwaje kuba ruba equipe kuhone canke equipe itakanye kino gikombe iza kuba itakone gikombe ndetse niba hasha ry'amafaranga angana ni miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi ndetse Dinamo iza kubita gukana nayo envelope canke ibasha ry'amafaranga y'amarundi angana ni miliyoni 3 nuko gwari urukino rudasanzwe kabisa ubona ko hariho indongozi nyinshi muri Febabu ubona ko hariho na president wa FIBA ku mugabane wa Afrika ubona ari yitwa azukizina rya Hannibal Manave ubona ko yaje kuba kabisa yirabira no rukino yirabira bano basore kabisa ukugene babikora babica bigacika nuko yarari kumwe n'uburongo yishira mu by'umupira w'amaboko Febabu ari Apotre Jean Paul Manirakiza ubona ko baje kuba kabisa banamuha nakanya ko kuvuga uno president FIBA Hannibal Manave yaje kuba avuga ijambo avuga ati kabisa ndanezerewe cyane no kubona nirabiye bano basore ati kandi ndabateye intege birabonekana yuko basketball mu Burundi yiki yatera imbere anakeza cyane uno mugabo arongoye rino shira hamwe ry'umupira w'amaboko Apotre Jean Paul Manirakiza anamukeza cyane kubona ahagejeje basketball club basketball n'umupira w'amaboko muri mu Burundi ubona ko amushimira cyane ku ntambwe agejeje ko uno mupira w'amaboko nuko anashimira cyane ndetse anakeza umugwi w'Urunani kubona warashoboye gusohoka muri eliminatoire muri zankino za BAL cyangwa Basketball African League urabona yuko bitegurira ndetse anabaha n'amahirwe mu kubandanya muri inkino za Elite 16 zizobera muri Afrika y'Epfo nkuko twagiye tubibabwira nuko twabwira nk'ivyo mu gikombe ca CRDB Basketball Tournament Cup nkuko twagiye tubabwira nizo nkino nuko vyagenze Urunani yitahukana kino gikombe ndetse na Regazere yitahukanira kino gikombe ku ruhande rw'abigeme nuko tungarukire cyane muri Limited Women's League ni ku ruhande rw'abigeme Bonavenir ariko iratsindwa nuno mugwi wa Etoile du Matin ndetse Lyon ariko iratsindwa na Buja Queens ibitsindo 4 kuri kimwe aho ni ku munsi wa gatandatu ndetse kuri w'Imana 11 Etoile kiratsindwa nuno mugwi wa Fira PF ibitsindo 12 kuri kubusa ndetse intwarikazi yariko ziratsinda no mugwa Rainbow ibitsindo 11 ndetse PVP Buyenzi ariko iratsinda no mugwa Rakorombe igitsindo kimwe kubusa ahantu kuri Centre Technique Nationale bavyumvikana nuko ni journée ya mbere muri Limited Women's League ngo twagiye tubabwira ubona yuko byari bikomeye cyane habonetse ibitsindo byinshi cyane ku ruhande rw'abana bigeme ubona ko ziba ari inkino ziba zirimo ibitsindo byinshi cyane nuko tunyarukiye cyane muri Ligue Nationale cyangwa mu cicaro ca kabiri aho ubona ko bari bageze kuri 6e journée canke ku ndwi yabigira gatandatu duhere cyane muri pool B aho ubona ko haba inkino zine nayo muri pool A haba urukino rumwe ubona ko hari n'izindi nkino zitekanije kuri no wa mbere nuko muri pool B Buhumuza iri kiranganya ubusa kubuni na Garage Express ari ya kuri stade Umuco ndetse Ligne Ngozi yari kwiratsinda no mugwi wa Rekroko igitsindo kimwe kubusa hari kuri stade Urukundo nayo Moso Sugar yariko iratsinda no mugwi wa Royal FC ibitsindo 4 kuri kimwe hari muri Sosumo bivyumvikana ko hari mu Rutana Buganda City yariko iratsinda no mugwi wa New Force ibitsindo 5 kuri kimwe kuri stade Urunani bivyumvikana nuko nizo nkino zabaye muri pool B nayo muri pool A Relie yariko iratsindwa no mugwi wa Academy Deira igitsindo kimwe kubusa
Byumvikana kuri CTN ko ariho uruno rukino ruteza kuba rwabereye nayo ubona ko kuri no munsi kuri no wa mbere birumvikana amasaha imbere ni gice isaha 7 ubona ko hatekanije urukino ruza kuba rurahuza no mugwa Legends Athletic no mugwa wa RRB Amasipiri ndetse na Muzinga igice isaha 10 baza ko batanye umutwe n'umugwi wa Flambeau de l'Est ubumwe aho ni kuri Centre Technique Nationale mu gisagara ca Bujumbura twababwira nk'ivyo muri mu mupira w'amaguru mu cicaro ca kabiri nkuko twagiye tubabwira tunyaruke cyane muri Primus League higanwa ry'abakozi bavyumvikana ni mu gihe ubona ko bari bageze kuri 12e journée canke kundwi yabwira 12 aho ubona ko hari inkino nyinshi zagiye ziraba ku munsi wejo ni higanwa ubona ko rikomeye cyane ubona ko ari journée yagiye iboneka mu bitsindo bitari vyi cyane ko ubona ko habonetse mu bitsindo 11 vyonyene mu nkino zose zabaye kuva ku munsi wa gatandatu nuko ku munsi wa gatandatu Rukinzo ariko iranganya ibitsino bibiri kubiri n'umugwi wa Interstar hariya kuri stade Urunani ndetse Egrenware Club Sportif hariya kuri Nkunziza Peace Park Complex imakamba bariko baranganya ubusa kubuni n'umugwi wa Vitaro ndetse ku rundi ruhande Atletico New yari kiranganya ubusa kubuni n'umugwi wa Message Ngozi numvikana ko Atletico New yaje kuba kabisa gihagarara ko ku munsi w'Imana kuri uyu w'Imana Kanzo United yari kiranganya ubusa kubuni n'umugwi wa Bumamuru ndetse Olympic Star iza kuba itorerwa imbere ya Magarango Boys itsinda ibitsindo bibiri kubusa ni kuri stade Umuco Bunisport Dynamic yari kiranganya igitsina kimwe ku kindi n'umugwi wa Tigre Noir ndetse Bujumbura City yari kiratsinda n'umugwi wa Top Junior ibitsindo bitatu kuri kimwe ubona ko rizo nkino zabaye kuri ku ndwi igira 12 ubona ko byari bikomeye cyane ubona ko urukino rudasanzwe kabisa mu gisagara ca Gitega ni kuri uyu wa gatatu Musonga TFC yakira n'umugwi wa Flambeau du Centre kuri stade Ingoma igice isaha 9 bavyumvikana ko Igitega azoba ari fire kabisa ku bakunzi umupira w'amaguru higa no hina yaba ari derby ivugwa cyane ivugisha abatari bake kabisa mu gisagara ca Gitega ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri no higanwa rya Primus League ubona ko ari imigwi isanzwe ikebana mu gisagara ca Gitega urukino kabisa urugenda ruvugisha abatari bake benshi bagenda bavuga bati reka turabe umupira w'amaguru aho geze ku ruhande rwa Musongati ndetse no ku ruhande rwa Flambeau du Centre nuko twabwira classement provisoire mu wa mbere wacari Bumamuru na manota 22 ariko urafisikira ibirana bibiri ndetse mu kibanza ca kabiri ni Egrenware Club Sportif n'amanota 10 n'amanota 22 ariko irafisikirane kimwe Vitaro mu kibanza ca gatatu irafisikirane kimwe n'amanota 20 Rukinzo amanota 20 nayo yone nta kirane na kimwe ifise Musongati mu kibanza cha gatanu n'amanota 18 biba byumvikana nayo imigwi igiramiwe ni Interstar ubona ko ifise amanota 8 kirane kimwe Atletico New mu kibanza ca 15 n'amanota 9 ubona ko atakirane ifise nuko twabwira nk'ivyo muri Primus League mumvikana yuko tuza kuba twibereye ku munsi wa gatatu kuri stade Ngoma kwirabira no rukino dasanzwe kabisa muri Primus League nuko ku rundi ruhande twabwira Iburaya inkino zageze ziraba kuva ku munsi wa gatandatu ubona ko byari bimeze neza ubona ko Manchester City itaje kuba yorohererwa kabisa no mugwa Brentford no mugwa Brentford kabisa uyikora mu jisho maze uyaka amanota 3 mu kwitsina ibisindo 2 kuri kimwe nayo Bayern Munich yari kiratsinda no mugwa Everton ibitsindo 3 kuri kubusa Tottenham Hotspur yari kiratsinda no mugwi wa Leeds United ibitsindo 4 kuri 3 West Ham yariko iratsindwa no mugwa Leicester ibitsindo 2 kubusa Newcastle yari kiratsinda Chelsea igitsindo kimwe kubusa birumvikana ko abari imigwi yagiye itangazwa kabisa nuko nayo Wolves ku munsi w'Imana Wolves yari kiratsinda nayo ku munsi wa gatandatu byumvikana Arsenal kiratsinda no mugwa Wolves ibitsindo 2 kubusa Bayern Leverkusen yari kiratsinda no mugwi wa Stuttgart ibitsindo 2 kubusa Werder Bremen yari kiratsindwa no mugwi wa Leipzig ibitsindo 2 kuri kimwe nayo Schalke 04 kiratsindwa no mugwi wa Bayern Munchen ibitsindo 2 kubusa nuko Napoli yari kiratsinda Udinese ibitsindo 3 kuri 2 Bologna yari kiratsinda no mugwi wa Sassuolo ibitsindo 3 kubusa Lens yari kiratsinda ibitsindo 2 kuri kimwe no mugwi wa Clermont nayo Stade Rennais yari kiratsinda no mugwi wa Toulouse ibitsindo 2 kuri kimwe twababwira nk'ivyo ku nkino zabaye ku munsi wa gatandatu nayo ku munsi w'Imana Brighton yari kiratsindwa no mugwi wa Aston Villa kabisa itora amanota 3 no mugwi wa Brighton mu kwitsira ibitsindo 2 kuri kimwe nayo Manchester United yari kiratsinda no mugwi wa Fulham ibitsindo 2 kuri kimwe kabisa no mugwi wa Manchester United ugendo uragaruka buke nayo mu gihugu cy'Ubutaliyano Atalanta yari kiratsindwa no mugwi wa Inter do Milan ibitsindo 3 kuri 2 nayo Milan AC yari kiratsinda ibitsindo 2 kuri kimwe no mugwi wa Fiorentina Juventus
Chelsea yari kiratsinda uno mugwi wa Lazio Roma ibitsindo 3-0 nayo mu gihugu cy'Ubufaransa Paris Saint-Germain yari kiratsinda uno mugwi wa Auxerre ibitsindo 5-0 kabisa. Beshi urukino rwagira uvugisha beshi kabisa bavuga bati ino trio canke inoti y'abana bagabo batatu ni Kylian Mbappe ndetse Lionel Messi ndetse na Neymar Junior bataje kuba bagaragara nubwo Kylian Mbappe yaje kuba atsinda igitsindo ariko abandi bakinya bikavuga yuko bataje kuba bagaragara kabisa kuno rukino mu ntumbero yo kwibika biba vyumvikana ko imigwi iserukira gihugu yabo ibakeneye biba bitoroshe cyane nuko Lille yari kiratsinda no mugwa Angels igitsindo 1-0 nayo Olympique de Marseille yari kiratsinda no mugwa Monaco ibitsindo 3-2 nuko turangize kwino nkuru ya CR7 Cristiano Ronaldo muri Manchester United ahavuga ati jewe kabisa CR7 nk'umukinyi akomeye cyane kwinosi avuga ati kabisa narahemukiwe cyane nuno mugwi wa Manchester United kandi sivyo no mwaka gusa ni kuva mu mwaka uheze nshika muri no mugwi wa Manchester United ariko nibintangaza cyane ahavuga yuko kabisa atajyoho cyane no kuvuga no kubona no kumva ibigenda bivugwa hirya no hino kuno mukinyi CR7 nk'umukinyi yabigize umwuga umukinyi adasanzwe kabisa ahavuga ati jewe Erik ten Hag nk'umukoce wanje sishobora kumwubaha kuko nawe ntanyubaha ati niyanyubaha nanye nzomwubaha ati bamfashe nabi kabisa kuva nkishika bitarabonetse cyane yuko batanshaka muno mugwa Manchester United ati ndavyibuka cyane tuko turategura inkino za pre-season ndababwira yuko umukobwa wanje agwaye ariko ntivyaje kuba binyorera yuko nshobora kuba nitabira azino nkino za pre-season ari nako baje kubafatiraho yuko yaje kubagarariza uno mugwi ariko ati barambesheye ati sivyo na gato kuko umugwi wa Manchester United ni umugwi w'amateka kandi ndawukunda cyane nuko Nuno CR7 naje kubavuga amajambo nkayo amajambo akomeye cyane yagiye avuga byinshi bitandukanye ariko biba byumvikana yuko afise kabisa umutima udasanzwe kuno mugwi wa Manchester United nuko tubashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro tubashimire cyane mwebwe mwese mwahevye ivyo murimo mukabara natwe tubashimire cyane mwebwe mwese mudasaba kutwereka urukundo rwacu urukundo rwanyu bavyumvikana yuko mudukunda kandi turabakunda cyane duhurira cyane mu biganiro byacu by'ahanyuma ciao